bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo twavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 54 umurongo wa 4. Yesaya 54 umurongo wa 4 handitswe ngo ntacu utinya kuko utazotetegwa, ntumaramare kuko isoni zitazokwica, kuko uzokwibagira isoni wagize mu buto bwawe n'umugayo mu bupfakazi bwawe ntuzowibuka ukundi. Ijambo ndakuzaniye kuri uyu munsi ni rivuga ngo uzokwibagira isoni zo mu buto bwawe. Sinzi ivyo ahuye navyo mu bwana bwawe, sinzi ivyo ahuye navyo ugitangura ku kazi. Ubuto ntibuvuga gusa mu bwana, muga ikintu cose co mu ntango uko wakuze, ubupfuvyi wahuye nabwo, uyu munsi nawe usabana, ubushomeri wahuye nabwo ugiheza amashure, ingorane wahuye nazo ugitangura amashure, ariko urashobora guheza. Ico wahuye naco cose mu buto bwawe, isezerano ryavuze ngo uzokwibagira isoni zo mu buto bwawe. Uyu nuhoraho abivuga. Hanyuma akavuga rero ku murongo wa 2 ngo tazanura ikibanza c'ihema ryawe, nibagura amahema yahuba, ntugarukirize hafi, wungura imigozi yaryo, ushimangire imambo zaryo, kuko uzogasara uje iburyo n'ibumoso, kandi uruvyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara vyabaye imisaka bisubira kugererwa. Ivyagucinyije uri umwana, ivyagucinyije ugitangura, ivyaguhahamuye bigatuma utinya kuzoheza nabi, uhoraho avuze ngo uzokwibagira isoni zo mu buto bwawe. Agura ivyiyumviro vyawe, agura proje yawe, agura intumbero yawe, agura iyo uri kuraja, kuko uhoraho ariko avuze uzogasara iburyo n'ibubafu. Agura amahema yawe, agura. Oh haleluya! Tazanura. Imana ishimwe cyane kwifise iri sezerano. Haravuga ngo ni je mbivuze umuremyi wawe, Imana yawe, nzokwitwa umugabo wawe. Imana ihabwe icubahiro. Uremeshwe kuko uhoraho yiteguye kugukiza isoni zo mu buto bwawe, zo mu ntango zose wagize izazo zose. Reka dusenge. Uhoraho urakoze kubw'isezerano ryawe, urakoze uremesheje uyu ariko arankurikira. Ndamusenge ngo ikintu cyose camucinyije, ikintu cyose camuhahamuye, ikintu cyose camubereye inzitizi kiveho mu izina rya Yesu Kristo. Yagukigwe, atera imbere, aguruke nk'inkukuma, ashike kure, kuko wifuriza ugomba kugira neza abantu bawe ngo bahe iherezo ryiza, iherezo ry'ivyizigiro, kuko bafitiye imigambi myiza. Urakoze, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen. Murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa, mubandanye gusangiza abandi ubutumwa. Imana ibahezagire.